Subire ndabaye kaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Nkuru Deni Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatoza muri rw'ikirundi. Ndabaye kaze rero mu makuru yacu yo muri iri joro, akaba hari amakuru cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turatangurira kubijanye n'ibiriko birabera ngaha ku mupaka uhuza u Rwanda na leta y'u Burundi, ngaha akaba ari ku mupaka wa Nemba. Ibintu n'ivyifashe neza, umutekano wasubiye guhungabana. Kuri ubu ngubu rero ibiriko birahabera turaza kubasikurira mu buryo bw'idonido tubashikiriza. Mu gihe kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko mu gihe umugwi witwaje urwanisho wa M23 AFC ngo woba ujabutse ugafata Uvira cyangwa se ugafata Bujumbura, ngo nawe azoca ajabuka agafata umugwa mukuru wa politike y'u Rwanda ariwo Kigali, kandi ivyo akazobikora aciye mu Kirundo. Kuri ubu ngubu rero amakuru aturuka ngaha kuri uyu mupaka ariko aravuga ko ibintu vyasubiye kuyangara nkuko abavugizi b'igisoda ku mpande zombi bariko barabitomora. N'amakuru rero ahambaye cyane, n'amakuru y'ibimaze kubera kuri uyu mupaka, ndetse nkuko abanyagihugu kuri ubu ngubu batekewe n'ubwoba ndetse bamwe bariko baranahunga. Naho Perezida Ndayishimiye ati hari abantu ubabajije ikintu gitera indyane muri Afrika bakubwira ko ari ubukene n'ubushomeri, ariko kandi iyo ubajije abahinga nabo igitera ubukene muri Afrika bakakubwira ko harimo indyane. None ngo ku by'ukuri ni ikihe gitera ikindi ngaha muri Afrika? Turabigaruka ko mu makuru yacu kuri bw'idonido. Hari waduhaye indi nkuru nawe agira ati iyaba ntari umurundi inkuru mbaha baba banyita umuhanga, ariko kandi iwacu n'abatazi agaciro k'ibintu twagiye. Turaza kandi no kurabira hamwe mu Burundi ahariko harabera ihuriro rigira gatandatu ry'urwaruka rwa Afrika mu bijanye n'amahoro n'umutekano mu gisagara ca Bujumbura. Bikaba rero ari ibirori biriko bibera ku kirimba c'umukuru w'igihugu ikiriri. Iryo huriro kandi yahuje urwaruka rutari rukeya ruva mu bihugu bitandukanye vya Afrika. Iryo rero kandi ryatewe iteka n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abitomora. Ibyo nabyo turabigaruka ko ku buryo bw'idonido mu makuru yacu tubandanye tuyabashikiriza. Mwidonido ry'amakuru yacu reka tuyatangure kuko biravuga ko ngo mu Burundi hari kuhabera ihuriro rigira gatandatu ry'urwaruka rwa Afrika mu bijanye n'amahoro n'umutekano mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo birori kandi biriko bibera ku kirimba c'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ikiriri. Iryo huriro kandi ryahuje urwaruka rutari ruke ruva mu bihugu bitandukanye vya Afrika. Iryo huriro kandi yabatewe iteka na anyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Naho biruko rero, naho kandi ririko riba ku ncuro yaryo ya gatandatu aha mu Burundi, riko rihabera ku ncuro igira kabiri, ritanguye kuza irahabera kuva aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemerejwe n'ubumwe bwa Afrika kugira ngo abe imboneza mu bijanye n'urwaruka, amahoro n'umutekano muri urwo rwego. Uretse kandi urwaruka rutandukanye rwitavye iryo huriro ryitabwe kandi n'abategetsi batari bake mu gihugu, abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi co kimwe ndetse n'amashirahamwe mpuzamakungu. Iryo huriro kandi riko rihimbazwa ku civugo urwaruka rwivuye inyuma mu kwitunganiriza imigambi y'iterambere rirama, kwihingurira ibifungurwa, ubutare nshimikiro ry'urutonde rw'ivyororangurwa ku rwego rwa Afrika bishingiye ku urwaruka, amahoro ndetse n'umutekano. Naho undi munyagihugu yaduhaye amakuru agira ati igihe hagaragara urutonde rw'abashinga amateka ndetse n'abakenguza amateka muravyibuka, maze tubona mu nyuma ndakugarika arungitswe mu zabukuru, ca ndababwira nti agiye kuba uyoboye inama nshinga amateka cangwa nkenguza amateka. Mwaciye mutangura kuntuka muti ko ndi umusazi ngo ku ntonde ndareka ko bucana ariko yahemutse ajamwo.
uko biri rero uko biri kuri Reveriyano Ndikuriyo nako nuko ukiganiro ejo caciye ku umuyoboro wa YouTube w'ikimenyeshamakuru citwa Yaga, haciye ikiganiro c'uwahoze ari perezida w'u Burundi Domitien Ndayizeye. Yavuze ko wewe ngo nka perezida Evariste Ndayishimiye ngo yaramubwiye ko hariho abantu 100 bamunaniye. Abakabazo rero ni abantu 100 ni bande koko mwe murabazi? Muri abo 100 niho tugira dushiremwo Reveriyano Ndikuriyo. Buryo Burundi bwari buhagaze ku bantu 3 bakomeye iyo Petero Nkurunziza adataha. Uwa mbere ni Nkurunziza yari imboneza y'amahoro yamaho, bisigura ko yari kuba arengeye perezida Ndayishimiye. Wa kabiri uyoboye umugambwe Reveriyano Ndikuriyo, uyo abahakwa kungana na perezida. Wa gatatu umuyobozi w'inama nshingamateka yari yamaze gutegurwa yari Ndabirabe nyine. Wa kane akaba yari Prime Niyongabo. Wa gatanu umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Alain Bunyoni. Abo bose ni ibishitsi vya Petero Nkurunziza bari arahiye ko ngo bazosaranganya kuyobora. Nkurunziza yarabavuyemwo. Uwagira kandi akurikire kubavamwo yari Ndikuriyo, yahushijwe n'uburozi. Uwa gatatu yari Bunyoni, we cari nk'igisasu giteze, yaravuyemwo. Ugegwa amajanju ni Prime Niyongabo. Ndabirabe ndetse nawe byari byaheze ko bamukura, ariko kandi abo mu mugambwe baba ibamba ko Ndabirabe agumaho. Narababwiye kandi ko vyagizwemwo uruhara ntangere na Ndikuriyo. Byananiraye baremera bamusubizamwo ko yongera kuyobora inama nshingamateka. Itanguriro ryo kwivumbura ni Ndikuriyo arumvigwa n'imbonerakure cane kurusha uko zumvira perezida Ndayishimiye. Mu mitekerereze y'izo mbonerakure zivuga ko ubukene Burundi burimwo ngo bubitewe na Mukamutama, ngo uko ari umuntu ukora nyine ibitaroranye. Ngo baciye kandi baza baranka kwitaba aho perezida ari, ngo nico gituma kandi ahantu henshi perezida agiye muzobona yakigwa n'abana b'abanyeshure bakiri bato, harya ngo baba babugarishije amashuri. Ariko kandi nta mbonerakure nkuru wo habona keretse ari igihe c'imisi mikuru, ariko kandi Ndikuriyo yakigwa n'imisore y'imbonerakure. Aho rero ngo haciye hafatwa itegeko ko Ndikuriyo na Ndabirabe n'abandi bikorana ngo ko badakwiye kuza ngo bariyerekana mu banyagihugu, ngo ntibahabwe umwanya wo kuvuga ijambo. Nico gituma kandi hafi muri vyose mubona ari Neva aguma abitambatambamwo. Ubu amanotora y'ikiringo ca kabiri c'umukuru w'igihugu akaba yegereje kugira ngo perezida ntatsindwe. Hariho kandi haba inama yitwa bene Samuragwa, ni ukuvuga abashigikiye perezida Neva, kandi iyo nama ndakugarika na Ndikuriyo n'abandi bamwe ntibarimwo, kugira ngo kandi Ndikuriyo ntatakaze ijambo mu mugambwe akisanga ari mu bakenguza amateka gusa kandi atajambo rikaze rihakorerwa. Ngo nico gitu catumye camuteye kubivamwo kugira ngo agumane ikibanza co mu mugambwe, kuko ngo hagiye uwundi ya timu Nkurunziza izoba irimbutse.
naho Perezida Ndayishimiye ati hari abantu ubajije ikintu gitera indyane muri Afurika bakubwira ko ari ubukene n'ubushomeri, ariko kandi ngo ubajije abahinga nabo igitera ubukene muri Afurika bakubwira ko harimwo indyane. None mu by'ukuri ni ikihe gitera ikindi? Ati indyane ntizubaka, zirasambura, naho haba ibiganiro biturutse ku gucanamwo ntibigarura ibiba vyononekaye. Yabishikirije kuri uno wa 11 kigarama uyu mwaka hugururwa Chelsea, ihuriro ry'urwaruka ruva mu bihugu bigize umuryango umwe bwa Afurika kubijanye n'amahoro n'umutekano, dialogue continentale sur la jeunesse, paix et sécurité. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashimiye abavyitabiriye bose, harimwo abaserukira ibihugu vyabo, abazarukira amashirahamwe mpuzamakungu hamwe ndetse n'urwaruka. Mw'ijambo ryiwe Sebarundi yamenyesheje ko Afurika ari umugabane ugizwe ahanini n'urwaruka, ari naco gituma ngo benshi bahura n'ibibazo byo kubura ubuzi, ngo abandi bakisanga baguye mu mitego yo guhungabana amahoro n'umutekano mu bihugu vyabo, abandi nabo ngo bagakoreshwa mu migumuko yibonekeza cane mu runganwe rwiswe Generation Z. Yahamagariye kandi amakungu kwitwararika ndetse no gushigikira urwaruka mu kwigisha ivyoteza imbere aho ngo kubasambura. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahamagariye kandi urwaruka kwishakamwo ubushobozi, gutera imbere ndetse no kwirinda ikintu cose ngo gishobora kubashora mu bikorwa bigayitse. Akabasaba rero gukora cane kugira ngo bateze imbere ibihugu vyabo nk'uko mu makuru yaduhaye yandanije abitomora. Ni rero ni ibintu bigaragara ko mu Burundi na cane urwaruka murabizi ko bashigiye barushira mu bikorwa bitandukanye, na cane rero murabizi ko muri ruhurikiye mu mugambi Peyaje ngo bizobafasha kwitunganiriza imigambi y'iterambere. Reka tunyarukire mu bindi biriko biravugwa mu Burundi na cane makuru abariko aracicikana ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye. Umukuru w'igihugu c'u Burundi umukuru w'inama nkenguzamateka nyeniteka Hassan Ndabirabe yakiriye kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 12 kigarama uyu mwaka userukira ibanki ya Afrika ijejwe iterambere REBAD mu Burundi, nyakubahwa Pascal Yembiline, aho rero yari aje kumwikebura kuko ngo ikiringo cyo gukorera mu Burundi kirangiye. Ibiganiro vyabo vyashimikiye ahanini ku migambi ihambaye yaranguwe n'iyo banki mu bisata by'uburimyi, kubaka no gusanura amabarabara, guteza imbere urwaruka, gukwiragiza umuyaga nkuba n'ibindi. Nyeniteka Ndirakobuca yashimiye ivyaranguwe n'iyo banki, yongera kandi yizera ko ngo izobandanya ishigikira Burundi mu migambi y'iterambere nk'uko amakuru n'ubundi abishikiriza. Reka dusimbire mu yandi makuru n'ubundi kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi n'ubundi mu makuru aba agiye atandukanye mu bisata n'ubundi kandi biba bigiye bitandukanye. Bujumbura, ibanki Bakobu uyu munsi irinjira Chelsea, inyubakwa shasha igiye gutangura gukoreramwo. Iyo nyubako kandi izoba ikoreramwo bisata vya VIP ndetse na VIP vy'iyi banki. Iyo nyubako kandi batazira Ikirezi iri hagati mu gisagara ca Bujumbura. Ibirori byo kugurura iyo nyubakwa vyatewe iteka na nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nk'uko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza.
Reka kandi tubandanye dusimbira mu yandi makuru kubiriko biravugwa mu Burundi na cane tubandanye navyo tubibashikiriza uko biba bimeze. Umugambwe CNDD-FDD watanguye isekeza ryo kwigisha abakenyerarugamba. Umugambwe CNDD-FDD twihaye intumbero yo kwigisha abakenyerarugamba kuva ku rwego rukuru gushika ku mutumba kugira ngo abakenyerarugamba ngo bagire intumbero. Murazi ko ngo abakenyerarugamba ari bo bafasha guha indero abana kandi ngo ni nabo kandi bateza imbere ingo ndetse n'imiryango. Nico gituma rero ngo bategerezwa kubaha inyigisho zijanye n'urugo rwifashe uko ngo ruba rumeze. Byashikirijwe na Nyeniteka umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo aho yariko atanguza icesi isekeza ryo kwigira ry'inyigisho ku bakenguza amateka b'indongozi kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 12 Kigarama uyu mwaka mu gisagara ca Bujumbura. Nyeniteka umunyamabanga mukuru yamenyesheje ko umukenyerarugamba mu mugambwe CNDD-FDD wiyemeje kumuteza imbere ngo kugira ahagarare neza n'ingo zihagarare neza. Ari ngo naco gituma mu matora aheruka abakenyezi batowe bari ku bice 40%. Yongera koko mu mugambwe CNDD-FDD bafise intumbero yuko umukenyezi yorera umwana agakurana indoro nziza yubaha akongera kandi agatinya ibizira. Ivyo rero ngo navyo ngo bigafasha kugabanya inda z'indaro. Yabinyesheje kandi ku bakenyerarugamba ngo bashoboye atawosubira kubakengera kuko ngo niyo bagiye mu mabanga barangura neza ivyo ngo bashinzwe. Nyeniteka Reverien Ndikuriyo yahamagariye kwama barangwa n'ubuntu aho bari hose kuko ngo Imana yabateye iteka rihambaye ryo kurera ibibondo. Bw'ivyo bikaba byashikirijwe na Nyeniteka Reverien Ndikuriyo uramuswa umugambwe CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi ngaha mu Burundi. Reka roshimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro ko turashikiriza mwiri joro twe dusozere ngaha n'ubundi tuza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.